ubu ngeze ku myaka 20 ndiko ndakina amafilme mugabo nuko gusa urabona amafilme ngayi wacu ndi turatera imbere ibintu ngibyo mugabo Imana iraza irafasha polepole bizogenda neza. Hello people, ndabaramukije abarundi mwese aho mwerere hose kuri mikro muri kumwe na Ami Burundi, inyuma ya kamera muri kumwe na Kate Basamu. Yes, ino musi wagendeye umutama wa mareresi akina mareresi nkuko mumubura ngaha ahantu amusanze iwiwe mu Buyenzi. Bite mutama? Yego ni sawa, Imana ishimwe. Urakomeye? Yego ndakomeye. Ego duheruka kubona filme yawe ya Muzee wa Vurugu. Mbege filme kubeki washimiye gukina ijya filme ya Muzee wa Vurugu? Ijya filme si ya mbere, si ya kabiri, si ya gatatu. Urabona iyi mikino narayishimye cyane ngire umwana muto n'ubu. Ego ijya sinema narayikinye bivanye n'ingene nabonye imigendanire y'abantu nyene mu mibano mu kubaho. Mbega Muzee, mbega izina ryawe abantu benshi bakumenyereye ku izina ryawe yo ngaha muri quartier bakumenyereye ku izina rya he? Jewe izina bamenyereye ko ni papa mugabo izina ry'amaserese ni Mzee wa Vurugu. Muzee wa Vurugu ni kweki wakunze kwita Muzee wa Vurugu kubera ubu ufise vurugu cyane, mbese kubera bavyumvire kwita uko nyene? Oya, rozina ni ramatara nyene y'amaserese. Amatara ni kuko ndomundo kuva kera ndakunda ibintu biku abantu donc turi kumwe ugumutwenga gusa ukaba uri koranezerwa gusa kuko mfise utundu nyene tukuganira nyene twiza tubaho ko hanyuma cyabona ko irozina ya Muzee wa Vurugu rirakwiranye n'ibyo iyo mikino ndimo. Yesa, mwarabonye filme ya Muzee wa Vurugu n'umutama abere cyane gukina filme, mbese akina ari acteur principal nk'umukinyene mu ruko murabura ngaha ari musamsenze ngaha iwiwe mu Buyenzi n'ose ariko arabidondorako ndetse arababwira n'impamvu yakinye ijya filme ya Muzee wa Vurugu. Afise n'izindi filme nyinshi ashobora kubabwira yuko abantu bose bashoboye kuzibona bashoboye kuzimenya. Mbega Muzee wa Vurugu nigi gushoboye kubwira abantu bose bakina mareresi? Mbo jewe kindu kwerekera kubyerekeye kwaza ya filme ya Mzee wa Vurugu. Urabona ari abantu umundu wese n'umundu, nawe yo bari umutama n'umundu, ari umwana n'umundu. None mu bintu b'imibano bishaka ko umukuru yegere umuto nawe yegere umukuru kubera amakondisiyo y'ubuzima. None mubaye mutawujije ibintu mwene ibyo muzosanga urugo rononekanye. Gakarorero ya filme ujya muhungu yabonye ko we ari umuhungu ashobora kugendana n'umugore wanje inzira zose akeneye kubera ari umusore. Kumbe naje ndumutama n'umutima, urabona n'umutima. Hanyuma yacyasanga ibyo ashaka kungorera jewe biramuhindukiyeko. Ngakaroro ngibyo bintu ngibyo. Yesa, mbega Muzee wa Vurugu watangiye gukina filme ryari? Ubu ngeze ku myaka 20 ndiko ndakina amafilme mugabo nuko gusa urabona amafilme ngayi wacu ndi turatera imbere ibintu ngibyo mugabo Imana iraza irafasha polepole bizogenda neza. Yesa, nkuko uvuga tumaze imyaka 20 muri filme uko ina filme, nihe inyungu maze kuronka muri filme? Okay, inyungu maze kuronka muri filme kwaza cyambere no kumenyekana, kabiri no ku ibintu bikuhanura abantu mugabo ku bintu bikuvuga ngo ndose amafaranga yo kugura parcelle umuduga cyangwa ibiki, oya mugabo polepole biraza kuza. Yesa, nkuko abantu bifuza kumenya ibyawe byose nkuko wara bakubona mu mafilme bashaka kwifuza, mbese Muzee wa Vurugu bafise umugore? Mbega Muzee wa Vurugu yoba yubatse? Nivyo Muzee wa Vurugu mbega woba wubatse cyangwa bafise umugore? Jewe ndubase, ndafise umugore n'abana. Icyo nico, ndafise umugore n'abana. Yego. Yesa, nkuko umugore wawe cyangwa abana bawe ariko barabona ijya filme bavifatamwe gute? Baranezerwa vraiment bagatwenga
kandi baramba courage bose n'umugore n'abana bimeze neza. Yesa tuza kubona yuko ari umutama aryohereza cyane gukina ibintu by'amareresi. Yesa kandi n'umutama ameze neza cyane, mbese bamusanze iwiwe bega bamuza Vurugu. Nigiko ushobora kubwira abafanzi bawe? Jewe icyo nshobora kuvuga ni ukuvuga yuko vraiment tubandanye tukundana, kuko ibintu ingene biriko biragenda imbere, biriko biragenda neza. Nguno musikarorero association ya Umoja Internet yamaze kufata ko mu expert wabo mu acteur, turiko turasohora amafilme ashika nk'amafilme 2-3 mugabo c'est ça. Ibyo bintu bizoba neza muri imyaka. Nari mfise n'umugenzi yari yavuze ko aza kuza kundaba ngaha mze funga mugabo Imana yamwakiriye, twese niyo nzira mugabo jengi ndiko ndabona yuko mu bintu by'amafilme vraiment turiko turagenda gutera imbere cyane ngaha mu Burundi. Esa nkuko dusubira inyuma kwanza gato ujya filme wayisohoye muri 2020 ugiye kubazana iki abafanzi bawe? Mbo ubu ziri muri boîte ubu za 2021 zaza kusohoka vuba muri iyi minsi hafi ya cinema. Ari cinema yitwa Kongolo, ari n'izindi zibiri gutyo baraza kuryoherwa cyane abamambre abafana banje. Yesa nkuko abafanzi bawe bakeneye kwandikira cyangwa kukubona cyangwa kugutora bugutora biciye kuki, cyangwa urashobora kubahereza adresse abafanzi bawe kugira bakuronke? Bache muri Umoja internet bacha bambona directement, nibyo bakene bose bazoca babironga kubera ni kintu kiri officiel, ata problème nimwe. Mbega muzi wa Vurugu wo bukoresha ingurukana bumenyi nka Facebook, Instagram, YouTube nibindi? Oya byose sindashikako mugabo mu nzira turiko turagendamo biraza gushika muri misi iri imbere. Yesa ina usuri kumwe n'umutama w'amareresi ariwe muzi wa Vurugu. Ndibaza mwese muramubona nkuko asanzwe abazana ibintu biryoshye cyane, ibintu bimeze kabisa, bimeze neza. Niyo musuri kumwe ngaha twamugendeye. Yesa iyi ni televiziyo ya Burundi Flex TV yamugendeye muzi wa Vurugu. Ndibaza n'abamukeneye bose bashobora kumuronka kuri team ya Umoja. Mbega ni Umoja cyangwa niki? Ni Umoja Internet. Umoja Internet. Pesa. Ya Shirov Pesa. Shirov Pesa Internet. Biro kuji 15 nimero 9 niyo ari biro bikuru. Esa nigiko ushobora kubwira abakunzi ba Burundi Flex TV ko gutegera kuno mwanya? Jewe vraiment nibirambire bamenye ko muri 2021 tugiye kugira ibintu byinshi cyane byiza kandi bazoryoherwa n'igihugu cyacu, tuzagwiteza imbere tuciye mu maseresi. Yesa nizihe ntambanyo wara ucamwo kuvyerekeye filme? Imbama ni nyinshi cyane uburyo turacafise uburyo butonya no kwitanga kameme. No kwitanga sponsors iracari munsi cyane. Mugabo Imana iraza gufasha ibintu biraza kugenda neza. Yesa bwira abajambo ba Burundi Flex TV ko gutegera kuno mwanya kugira ubufasha baze barahora amareresi yawe, baze baraba ibyawe ibyo uri kurakora. Ego vraiment babandanye baraba bagire nguvu bararaba aho niyo azoba ko n'inzira yo gufasha umuntu ko uriko urabona ibintu umuntu ariko arasohora ari nibiyumviro turabikeneye ko bifise akabizana cyangwa ufise ikintu kimubabaje ku mutima akabizana tukabicisha mu nzira ya filme, cyangwa ufise kibazo mu nzu cyangwa ibintu ngibyo byose turafasha bikagenda gufasha abandi bazovuka inyuma y'izo ngorane. Sesa nuko ego nkuko muzi wa Vurugu ariko ababwira ibyo yaciyemwe mu mafilme nuko yatangiye gukina filme, yatangiye akira umusore cyane nk'ubu arashaje ariko akina filme, afise filme nyinshi cyane ariko abazanira na 2020 ariko arakora cyane. Ndibaza muzobona izindi filme nkuko yabivuze. Kongolo icari mu nzira abafanzi be mutegere filme yitwa Kongolo, ni filme cyane imeze neza cyane. Mbega ya filme yawe ya muzi wa Vurugu yagutwaye inuze zingana gute? Mzee wa Vurugu kubyerekeye uburyo bw'amahera cyangwa ko byose ma déplacement byo mwakoresheje byose byatwaye uburyo bungana gute? Filme vraiment ya Kongolo yatwaye hafi ya miliyoni 3.5.
ibyo izo zashise mugabo zirashobora no kurenga gatonya. Yesa umaze gutepansa miliyoni 3 muri sinema ya Kongoro cyangwa mirya sinema ya Muzi wa Vurugu ni hehe inyungu muca muronkako? Okay, inyungu twebwe inyungu tuyitegera mu nyuma kuko bizovana n'ingene ibintu bisoka neza bikabantu bakaryoherwa ugasanga n'abantu turiko turibungabunga turabe ko toshika ku kintu nyene kimeze neza ko cyo kuingiza rero amahera natwe turenge kutubone ko akazi ko turokora mu mugabo unye ibintu kuingiza amahera ndi turaronga kweli vraiment turasohora gusa. Yesa nkagatumva umudirector muri kumuragira repetition ukumva director kubya ati ngo action mbega ijya action bisigura iki? Okay, ijya action aba ari mu kwaza abanza koza ni ngo kujya uvuga ati mkiswahili wanasema watoto mnataka kukimbia 1 2 3 mwendo. Sawa, niyo ijya action ucutangura rero kwerekana ico uriko rakora. Yesa naje ndashaka kubwira ndashaka ubereke abakunzi ba Burundi Flex TV naje ndashaka kubwira action ubabwira kantu cyane kameze neza ubaryoheye. Murakoze cyane ndakurindiye ko uvuga action. Bene mama bene data jewe ndi kumwe namwe kandi ndabakunda tusabinane Imana ituje imbere ibintu byacu bigende neza nguko ibindi bihugu bamaze gutera imbere ku bintu by'ama. Yesa dusunywa gato. Yesa Muzi wa Vurugu nkuko tusanze abafanzi bawe bamenyereye yuko nagishaka kumenya yuko imbega imuzura wambara uruzugura hehe? Ego ubuze neza cyane imbuzi je ndazigura mu isoko. Isoko yayo isoko nyinshi ngam kusaka Bujumbura. Isoko kwa Sioni. Kwa Sioni. Ndiyo. Mbega ndabona wambaye n'amarori mbega samaro hamwe n'uturori. Mbega kuri kwa shimi komera uturori twawe. Uturori nyene nato nyene kwa Sioni ari utumagazi yaje bandaraza gutuma marori ngaya niyo mborangurira ari. Izaruto ko wambara imbuza wazuke muri village market. Oya, je ndazigura ngaho nyene kwa Sioni aho. Mbega impuzu ya make cyane Muzi wa Vurugu impuzu ya make uvuga ati iyi ni impuzu ya make nambara urugura amafaranga ngahe? Jewe imbuzi ya make ngura inoti y'ibihumbi 10. Niyo make make inoti y'ibihumbi 10. Niyo nta mpuzu uragenda kugura shopping y'ibihumbi ijana impuzu y'ibihumbi ijana 200,000. Oya birashika ngizi jogging sizo ngaho izi naraziguze pia $200 ibintu gibi. Yesa mugomba mutama Muzi wa Vurugu ariko avyidondoramwo byose. Bega ndashaka ubakinira aga sketch gatonya abafanzi bawe kwa gutegera kuri uno mwanya. Uno mwanya? Ego. Ico novuga je sikindi. Sawa? Ego. Jewe ndumukene. Sawa? Jewe ndumukene. Nararongoye umugore munini cyane afise ngibiro 200. Urumva? Narongo umugore munini cyane afise ngibiro 200. Mfise abahungu aba bane. Mfuye indagano yanje. Nuko gusa no basigira umugore. Niwo utunzi zoba ndabasigiye. Bego ko shimi kurongora umugore afise ibiro 200. Kuko ndakinzosigira abana. Zoca nabasigira uyo mugore nyene. Wibiro 200. Wibiro 200. Nibyo bisigizo basigira. Bega Muzi wa Vurugu. Bega ese muri yo team yanyu ya Umoja ni uri umudirector cyanke? Jewe ndi mu acteur principal. Urumva? Ndi mu acteur principal. Turafata ibintu byose tukashira ngaho tukatanga ide hanyuma tukashira ibintu mu ngiro. Ninde umusitari nga mu kisaga cya Bujumbura wifuza yuko mwokinana amareresi ya firme? Jewe bo urumva jewe ngunda vraiment sishobora kumuvugira nga urambabarira. Urumva urafise umusitari wifuza ko mwokinana firme ariko ntushobora kumuvuga kubwira abafanzi bawe bamenye yuko cyangwa n'abakunzi ba Burundi Flex TV bategeye? Sishobora kumuvugira nga kuko jewe shaka yuko tumaze gukina bace babibonera ngaho mugabo umaze kuvuga ati turakina nawe sisi numva ko sizo kumva neza jewe zo kumva neza ko mvuze tumaze gukina. Yewe urumva ko nta wundi umusitari nga mu kisaga cya Bujumbura wifuza yuko mwokina na firme?
oya bariho mugabo nzomuvuga umunsi abanyagihugu bazotubonera gusa turiko turakina mugabo ku izina sishobora kumuvuga. Umashobora kumuvuga? Oya shobora kumuvuga ku izina. Umva najewe nkeneye gukina filme nkuko ndashaka kukubwira ati muza Vurugu nkeneye ko dukina filme urumva nonyemera ko dukina filme. Nda kibazo ndaproveya tuca tukina aho nyene mugabo uyo jewe nkunda jewe sinshobora kumuvuga ngaha. Hama nuko Fizo yobona iki kiganiro akavuga ati muza Vurugu naje nakeneye yuko tukinira filme urumva aje muri umoja urumva nta sene ushobora kumuhereza mugakinana nawe. Oya tuzamwakira neza turaza kukina nda kibazo aho nda probleme vraiment naye tutamkaribisha kabisa tutacheza vizuri hakuna probleme hapo. Sasa nkuko tubona wowe urukino rumu principal muri filme Fizo akaza mpega umuriza role imeze gute? So mwereza role ça dépend n'ingene nzobona ega marole nukuraba umuntu acteur aho ashobora kukina so kuvuga ngo ari umuntu umushira handi ububandi ari umuntu umushira handi nyene ngo mu biro hari n'umushira handi nyene umusambanyi uko onye urumva dushobora gufata umuntu wari wose ushira handi oya nebikuna mu maseresi ni kipaji Mungu amemjalia mtu ngakaroro ngajewe ndi hose ndahakina umbaye makostime ngayicara kuri biro ndakibaza undumye ngahando nyene nza kurondera ture tudogodogo ndahindura gusanga kubita ikipara na nini kazi kwisha ngo bagwa estene yose urakina ndakina neza ata problem bagwa ari umukozi wo mu nzu sava aho ni original rero turabonye na filme wigize gutora akana kakiri gato muri filme uresha akana kakiri gato nyine urumva kakana nyene suko nyene ndiko ndavuga urumva abantu wese bacha bibaza yuko ejya mutama nivyo vyiwe kwakurikira abana bakiri bato cyane. Oya mugabo haho no basaba imbabaze kuko ni mikino tuko turigisha ugwaruka bamenye yuko ibintu nyene nuko sawa kuko ushobora kubona umuntu muri filme ndibaze ko ni kujya umubonye muri filme ijya ni mikino bijya biheze agaruka papa w'umunsi kama kawaida bila problem. Yes dusubire nyuma gato nkuko wabivuze ko ufise abana b'abahungu bane mbega umwana wa mbere w'umuhungu bafise imyaka ingahe? Urumva ako karorero ndabahungu bane mfise bakuze mfise abana bato najo nyene mfise imyaka 53 urabona sindakwira kuba mugabo abana barahari bato ndafise abahungu ndafise abakobwa uko. Umwana wa mbere wafise imyaka ingahe? Wa mbere afise imyaka 25 imyaka 25. Esa nkuko arenganye mwibarabara akavuga ati papa wawe turamubonye akina filme mbega umwana wawe avyifata mu gute? Umwana wanje araryoherwa cyane ashaka ko ahinduka jewe papa wiwe kuko abona ko none mtama wori mustari umaze kuba umutama wambia poa urumva mambo safi kabisa nafurahia sana kuwa star nuko ndakibaza. Yesa nkuko muravyumva umuzi wa Vurugu pese afise n'abana biwe babyifatamwe neza cyane biciye mu masinema nye ahora kina n'umugore we mbese abyifatamwe neza cyane ndibaza n'abafanzi benshi baba bakeneye kumumenya turikumera ngana umuzi wa Vurugu no twamusanze iwiwe bari muzi wa Vurugu n'umustar akomeye cyane biciye mu mareresi mu mafilme mbese agiye kubazana indi filme imeze neza cyane itagase cyane ega dusozere ikiganiro cyacu. Yes iki ni kiganiro cya Burundi Flex TV bateguriye yesa kuri micro mwari kumwe na Ami Burundi inyuma ya kamera mwari kumwe na Kedi Basam. Ciao.